mw'ikambi baridantifiye abantu bafise iyo bagendana indwara ya diabète. Ni naco gituma muri bo benshi hari ukuntu baronka imiti kuriya nkandi hose baronka imiti y'ukwezi. Imiti uko banywa bayitega mu kwezi, biba bisobanura bashobora kuguha imiti y'ukwezi ukanywa ku munsi nk'uko biba bimeze. Rero ariko ico twovuga ku vyerekeye twa tunti umuntu ashobora gufata twa regime n'ibiki, ivyo ntavyo babateganirije kubera kumbure ibihe sinzi bigoye, ariko cane nk'ubusabe ni ukuvuga ati bishobotse kuko irya miti ishobora kuba yagrava ikazanamwo ibindi. Ni vyiza yuko umuntu afata imiti ku munsi ya diabete nk'iyo. Murazi ko ari imiti nakaze yoronka ico arenzaho, vyoba vyiza gusumba. Kosaba nyene abasanzwe banadukurikira badufasha nka save kurikirana ibintu by'ubuvuzi, tutibagiye na haser hamwe n'urwego rwa leta minema yuko nk'ubuvugizi, kuko imiti hari igihe isigaye itakiboneka neza, ugasanga umuntu amaze uku kwezi kose adashoboye kuronka umuti, kandi murazi yuko iyo ataronse umuti indwara igenda yiyagrava gusumba kandi n'indwara idakira.